inyuma y'imisi 6 gusa harangijwe inama ya komite nkuru y'umugambi CNDD-FDD yabereye Ngozi nko babivuze kwa 2022-2023 ndamukiza uyu mwaka. Inama ya komite nkuru yize yongera irerekana iyo tugiye kuja na cyane cyane muri imyaka gushika mu 2040 aho igihugu cihaye intumbero yuko mu myaka 15 iza kizoba ari igihugu cifashe, mu myaka 35 iza kizoba ari igihugu giteye imbere. Twaza kugaruka rero mu nyuma kugira ngo dutsindagire canke dushire bimwe twifuza tubabwire inyuma yuko abahinga bazoba bahejeje kubabwira ibikenewe nyine two kwiyubaka, na cyane cyane ko nta wiyubaka atari umuntu atiyizi. Uteza kuyimenya kuri umurundi, ntishobora gutera imbere tutiyizi, kuko umuntu ashobora kuvuka ngaha uwabaza sogokuru wanyu wa 6 ntawo muzi. Nico gituma usanga benshi baramaze guhinduka umengo sabarundi, umengo n'abanyamahanga. Hariho n'abafatira ku bihugu vya Buraya, ku bihugu vya Aziya, ugasanga bibagiye ko sekuru wabo yari imvukira yo ngaha amukabanga, akibagira yuko sekuru wiwe yari afise ingene yitunganije ku buryo hageze ko arima atashwe yagura hanze yayicura, hageze gukwabura bakamenya ko yakora umukoro ataja kugura hanze, hageze kujisha inkoko yakora uruhindu, hageze ibintu byose, hageze guca ibiti yakora ishoka. Ubu n'umusogokuru w'iwacu yariho imbere yuko abazungu bose tuvuga ngo barateye imbere batuzanamwo ibi byo kuja kurondera amasuka mu Bushinwa, ibyo kuja kugura ibintu hanze. Nugusenga twasenga Imana imwe rudende. Urumva byose ibyo byose biteranye ko tukabimenya yuko basokuru bari bashoboye naca dushobora. Nico gituma rero mu bahinga hariho umwarimu wa kaminuza umwe aza kutwiganira kubijanye n'imico n'imigenzo y'igihugu c'u Burundi kugira wiyumve, kugira usubire kugarukana gatima kuko umurundi wiyumve, hanyuma uje ku rugamba utavuga ngo n'umukongomani, utari umutanzania, utari umunyarwanda. Hama nakahise k'igihugu uko vyagiye kirabaho birakenewe kubimenya. Twafashe imigambi ishaka kuduteza imbere igahindura igihugu mugaye idasabye umutahe uva hanze. Twafashe imigambi umutahe wa mbere ari amaboko n'isuka gusa, nta hera nimwe riva hanze mu byo twafashe, mu ngingo twafashe. Tuvuze tutera ikawa ntisaba yuko zo kurondera amafaranga muri Banki Mondiale. Turatera, turafise abahinga, tegura imbuto, tera matuta, shira mu mbuto, sasira, imbura, ikawa twashimiye umugwiza tungo bavuze ko afise amaze kubaka amahingurirane umurundi. Nta hera na rimwe ryo hanze rijamwo. Tuvuze gutera ivoka, nta muntu no hanze numwe ajamwo. Turarima hageze kwimbara kavuga ati nimuze mugure twimbuto twejeje. Urumva turavye amafaranga zo kwinjira muri ibitegwa bibiri mu myaka 5 iza Uburundi tushabwikukira mu byo butunzi. Nico gituma ingingo zose zafashwe ni ingingo duhamagara umwene gihugu wese umugumyabanga cyane gufata yambere. Ntibigire sindabibazwa ngo tubona amarigara, ntugere wegeranya abagore uvyara abantu 30 udashoboye no kurera. Ivyo byose bihagarare, akajagari byose birahagarara. Tuvuga tuti turagenda tugororotse, ugize uko bamukebura niteka, kandi ni umwaka umwe 2 3 zaduhejeje. Kandi birashoboka, ntimugire ngo ntibishoboka. Birashoboka mu gihe abantu bakurikije imbono, birashoboka. Kuko urashobora kwiza abana ku isi bakamererwa nabi, no kuvyara 3 bamererwa neza, ucutora kumererwa neza kugira ngo dutere intambwe. Ni birebire rero havyo twavuze kwego gihugu tuzokora mu nzego za leta bazokora, haba mu ndero kugarukana kupanga neza ingene indero y'ugwaruka yogenda kugira utegura umwana mwiza wo mu 2024. Umwana ntidushobora kuvuga ngo turategura mbona kazoza mu mashuri bicaye hasi. Nta mbona kazoza umwana atagira igitabo, nta mbona kazoza twigisha ibyo twigombeye.
ugasanga abana bitore ibyo biga, ugasanga yize kuvuga igifaransa ataje gukoresha. Kubera kitobabwira tuti ejo naha, ejo ni wakura dukeneye kufasha leta, ntukeneye ko usaba akazi. Igiki rero kuko no hanze bazokenera abantu, none bazokenera abandi, tuza kumenya tuti hanze bakeneye abizibi cyamwiga ibi, muzokora mu Burundi abandi baje hanze, cyamwiga ibi muzokora ngaha abandi baje hanze, hama tugipange neza, igihugu kirapangwa. Ibishwi by'inkona kwiga twafashe imyaka 9 kugira ngo mu 2040 uyu mwana azofite imyaka 25 ateguye neza ku myaka 25, kuko nabandi aba 17 nabo bazofite imyaka hafi 30 n'iyindi. Urumva ayumvira abantu bose bafite imyaka 18 kuduga gushaka ku myaka 40 barateguwe. Igihugu izo gifise abantu bateguwe mu karangamutima k'umugambo bwa mbere no guteza imbere igihugu no kuhagarara neza igihugu. Urumva rero ni urugamba tugiyemwo, umwe wese yitegure tuje ku rugamba. Byinshi rero turakwegara ko ibijyanye n'isuku mu gihugu, mu ngo, isuku ku mubiri, isuku aho uba, isuku aho ukorera. Abakozi ba leta guhagarika gukoresha amatelefone gendano, iryo ni itegeko bariko baragiyiganya. Uvuga ati je nkene gutona telefone ditondane uje gukora ibyawe ubisabandi. Ufise kontra na leta amasaha 8 yishire migunira hariya winjira uje kwitora usohotse kajagari gahere. Muganka bura matari kubera kumatembera bamurondera abantu bose azoyigumana kubera tuzovuga uyifite telefone ni mustaneri ni bura matari. Abo mu biro koresheje mu biro. Nurugamba ruragoye muga nta kundi. Muca mwigumya nurugamba. Urumva rero ni intambara ntagatifu y'uguhinduka no guhindura ngene twiteze imbere kwa guteza imbere igihugu. Uyu munsi dutanguje isekeza ryo gusigurira abagumya banga ibyapfunditswe mugabo kandi ko ashira ku kivi kwijanye n'imbona kazoza, kuko n'urugo gwifashe urugo ruteye imbere byose mugabo twarabihejeje kwipanga. Mu misiza turere Burundi, umugambi turere Burundi hazoba harimo byose kugira tuce twipanga, tugira turavuga tuti mbega ku mutumba wa Kabanga, sinzi ko Kabanga ubaho, uyu mutumba nizihe ngo zifashe, baca bagenda bati uru rugo rurifashe, rufise inzu imezuku uku, rurafise inka abana baranywa amata, rurafise iki, ruragira nte, isuku, ibintu byose barafise ingene biyunguruza, uru rugo rumwe rurifashe. Bagaca bagenda bakavuga ati ikabanga ingo zifashe ni 30, canke ingo ziteye imbere ni 30, ingo zifashe ni 80, zose 110, ingo 900 ziracirondera ku kazi rero. Umwe wese kandi agacatankarura ku wundi, umwe wese agahe ku wundi mugenzi we kugira bashike kuri iyo mbono, iyo mbona kazoza, iyo mbono tufise ku muryango.